sindijene na Yesu avuga ati data turi kumwe, data turi sindijene, data turi kumwe. Siko iyo umaze gutakiri wenyene, umaze kwemera ko utari wenyene, icyo bapende ko cyo mu gacerere itaza mu yaga gihuhusi, itaza mu ndimi z'umuriro. Sindijene ngize rero shira hamwe nande na mutima wera nande naye na mana sije rumba seravyo kwene genda musengudini nishavure niki bona nk'umuntu nyuma menyereye n'ivyaha uravyumva. Hanyuma rero ndagenda ntituraza kuna saa sita sinashotse nza, ariko rero turahura mu biro abandi n'ubushakiye nambwa je bandungitse ikibuye kwa muganga ntihana kugira ngo baze bagende bere, kandi mugabo je sinzi niko mva azi ko rimwe kanseri bazo aho amanonda gushaka ndagufasha je nashaka ko nirega hanyuma mugasika muransera abakagenda kugira mu mfasha nizendeza ko muzomfasha aho amakakibuye abandage bemanira byinze cyane. Hanyuma munyuma nje kumumviriza amakamubwira isabisho namusezeye mugabo none urafise n'uzogeye ati naranda 10,000 cyanda muhimba 20. Hanyuma kuko ivyo naritanze kubera mbona sikara ko oya nta mutima wa cyane urukundo mugabo ari bibone ati bimuhameza baho nyako wiriwe ngaha muri wafunguye ateka ndamuhimba 2 ke dufungure atangura kure wa mukobwa ne bamukobwa we kare ntibari kurarira yari none ukiwurira ndagaye ateka ngo ndije n'ubugwaneza bwaneza bwaneza buriza ubugwaneza bwa namenye yuko ari Yesu amuriye Petero sinarezo muhagira neza nawukebuke neza ukabandi bose kandi ndwanywa n'umubandi aho isigurike umuntu umwese mpuwe uwe mukobwa yaguma ngate jewe simva ngaha nukuvuga n'umusavyi siko ntize inguvu ziwe nimworere uyu mukobwa itadego ntakuza nikwamisa uravyumva nizeye ntabintu yize nk'abantu yizeye agira ati je nama wari umutamakazi aho umworo no wese yizeye ati yizeye ubasha bw'inkomezi ziwe yatungitse kubura inkuru nziza abo uwundi mworo wa kabiri hambavu ya Yesu ninde muzi ninde inde sabwe baye tereza rasharaza vuba uyundi mworo wa kabiri ni Bikira Mariya bagenzi banje jewe ndi musavyi w'umukama n'imbere kubivizema ndi umusavyi w'umukama ni mworo umusavyi w'umukama n'umworo nacho nishima nakifise chupirata habiriyo nabizoa atarunu wanyereze nigonshima nigonirata begunu utovuba bamuyeku muvuma nachonari kuzokora ngonemere n'Imana nacho sendirata ko n'ikigongwe cyawe cyonyene mwana wanje birumvikana umworo wizeye imbabazi z'Imana birumvikana abana
niba mwizi imbabazi z'Imana murahura na by'ukuri murahura na byo. Narabonye abantu badafisa iyo baza niyo bava aho batura umutwe kuko ubworo bw'abakunganiye ko bwo mu isi agacagira ati jewe ndindiriye guhera gusa. Umuntu arindire guhera gusa atabindi yizindi akizera Kristo tiyeze nizeye ko azagitahira amahoro. Uwo mworo Yesu azagitahira amahoro. Uwo mworo kandi Yesu aramugira neza. Yaduka kuri nkuru nziza abo uwo Yesu yiteze hura na Kristo ni mworo. Birumvikana ariko umuntu yizeye amahirwe mukoremba yizeye abaganga ngo nakiwacu karaganza iwacu araganza uwo niwe yizeye. Ariko umuntu yizeye ikigomwe cy'Imana abona umugisha. Ubundi mworo muzi muri Bibiliya ninde? Muri Bibiliya ubundi mworo muzi ninde ba Aburahamu Imana imubwira iyi nkuru nibaga kubabwira inkuru nziza bayisanze muri Luka 4:4 Rwanda. Aburahamu igitabo cy'Abami 12. Imana imubwira ati va mu gihugu cyawe uze mu gihugu nzokwereka. Agenda atazasha n'imoro yizeze yuko Imana izakomeza kubahora aho kurokora abababaye. None fate ngiye kuyikuba fafera Kristo ibindi Yesu arazibiye. Fate ngiye yugusa na Yosefu yari kwa Potifari. Potifari yari nyambuki alikagumye bangereza shimwa. Alikuwa Potifari yari nyambuki alikagumye bangereza shimwa. Ndabasabye bafatingira abakweza bakiza gutanga babazi umwuka bisaza kwisubira udatanze igikombe babugurisha cyane abadayimoni bayo ariko utanze babazi wabugaye bihora Satani n'abadayimoni bacyane. Yari